Reka ndabifurize umugoroba mwiza banywanyi b'ibiganiro byacu abarekomeje kugenda baratwumviriza gakuri ndomonesha kure yacu na yanya Burundi News TV imonesha kure imwe rudende ibandanya kubategura ndetse no kwashikiriza amakuru akomeye cyane amakuru yuta kandi agezwe ko ariko aravugwa ijya nino mu bigendanye n'umutekano politique diplomacy n'ibindi bigiye bitandukanye ikaze kuri mwebwe mwese mubana natwe gatanu kuri gatanu ikaze kuri no mugoroba umugoroba kuri uyu wa kane igenekerezo nkuko bikomeje kugenda bigaragara igenekerezo rya 27 ukwezi kwa ntwarane umwaka wa 2025 ndabahaye ikaze mwebwe mwese dore amakuru agezwe tugiye kuvuga dore ngingo nkuru turaza kugenda turibandaho mu nyuma y'uko rero hari haheze igihe nanone umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Reverend Kuriyo atariyo aboneka yongeye kugaragara nkuko bikomeje kugenda bigaragara canke nkuko amakuru akomeza kugenda atugiraho abivuga. Reverend Kuriyo yasubiriye kuboneka nyene ubutwarika kubonekana rero ubutwari kandi byamirizwa n'ubundi imakamba inyuma y'indwi zitari nkeya rero atari ko araboneka kubera imvo z'amagara umunyanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Reverend Kuriyo yarabonetse imbere y'abantu bari imbere y'abantu bari bamurindiriye rero cane kuwa mbere hari kwigerekerezo rya 24 ntwarane ni mu ntara yiwe y'amavukiro imakamba umanuko bw'u Burundi umuzo wiwe nyene watangajwe nyene kumanywa nyuma witabwe rero n'abantu benshi urangwa niyugagwa nyene ry'amashuri nihagarara nyene ry'ubuzi bwinshi cyane bwa leta nkuko bikomeje kugaragara uyu mutegetsi yarongeye kumvikana rero aravuga amajambo akomeye cyane ariko arakoresha amajambo ateye ubwoba ndetse abatari bakeya ntibahengeshanya kugaragaza neza yuko yongeye kugarukana imbaduko ndetse n'amajambo akomeye. Everest Ndayishimiye numwe mu bantu bari bamaze iminsi bariko baribonekeza ku rubuga rwa politike mu gihe hari hasanzwe haraboneka n'ubundi uyu mutegetsi wasanzwe arafatanya n'ubundi ibikorwa bigiye bitandukanye ariko Reverend Kuriyo akaba ari wa muntu akunze kugaragara mu bikorwa bigendanye n'umugambwe ariko gushika uno mwanya abatari bakeya bakaba barakomeje kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko bongeye kwishimira iboneka giwe. Ni mu gihe abanywanyi b'umugambwe CNDD-FDD ndetse n'imbonera kure zimwe na zimwe zamazizogera yuko nyene zidaheruka kubona uzirongoye nkuko byama bigaragara mu nyuma yuko yaherukaga kuboneka mu mpera z'ukwezi kwa Ruhuhuma 2023 kumva z'amagara yiwe atari yifashe neza cyane. Icyakora abasesenguzi muri politike y'u Burundi ntibajya umunwa mu kugaragaza neza yuko mu Burundi n'ubundi ibigendanye no kurabira hamwe n'ubundi uburongozi ndetse n'ubutegetsi bw'iki gihugu bizakomeza kugorana kumva zuko rero abategetsi batarimo baracana waka cange ngo babe bariko barumvikana aho hakomeje kugaragara ibikorwa bigiye bitandukanye ibikorwa biteye ubwoba na cane ibikorwa bigendanye nyine no kutumvikana mu bikorwa nyene byo politike nkuko amakuru akomeza kugenda atugera bivuga amakuru yihuta cyane adafise ivumbi amakuru yihuta cyane akomeza kugenda aratugeraho muno no mwanya akaba akomeza kugenda ashimangira ko n'ubundi Reverend Kuriyo nkuko bikomeje kugenda abigaragara akaba akomeza kugenda ashimangira ndetse aranerekana neza yuko nyene mu Burundi ahashobora kongera kwaduka indyane ariko uyu mutegetsi akaba yongeye kugaruka avuga amajambo akomeye cyane turaza kugenda turagarukaho. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Varisto Ndayishimiye ariko ariyamiriza abakozi bamwe ati gitoro kiriko kirabura amadevide canga amadolari hari karabura ariko ubutare burimo burimbwa ibi bya bihagaze gute. Ese Varisto Ndayishimiye ko yama yagiriza abantu bamwe rero mu ndogonzi nkuru z'igihugu kubigendanye n'ibitoro ndetse n'amadevize ndetse n'ibigendanye n'ubwo butare bama barimba bakabunyuruza byo bihagaze gute kuki abo ngabo batama barafatwa nyine ngo bashyirwe imbere ya sentare byose urabyumviriza nga muri kino kiganiro kaze kuri mwebwe mutwumviriza muri no mugoroba kaze kuri mwebwe muri ko murabana natwe gatanu kuri gatanu ku makuru akomeye cyane amakuru yihuta kandi agezweho
akomeje kugenda aravugwa. Ndabahaye ikaze mwebwe mwese niteka n'umunezero gusubira kubana namwe abari mu Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye, abari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nkuko bigaragara ndabizi muri benshi cyane, abari mu gisagara ca Bujumbura, abari Gitega, abari mu quartier amwe namwe no mu ntara zigiye zitandukanye, abari ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose. Reka mbahereze ikaze nanabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho muherereye. Ikaze nimba rwembe usenga reka ndagusaba option ndi kwanditse sabone kugira uco waronka amakuru n'ibiganiro byacu, ubane natwe 5 kuri 5 ndetse amakuru n'ibiganiro byacu nayasangize ku nshuti zawe, ndetse reka ndagusabe kandi nyine unatange ibyumviro byawe unyuze nga muri commentaire kugira ngo ibintu bice biramera neza cyane. Kaze kuri mwebwe mwese. Ni nyuma y'igihe kinini cyane, nyuma y'indwi zitari nkeya kuko yarasubiriye yaherukaga kuboneka nyine mu mashengesho ya CNDD-FDD naye hari kuwa kane ku cyumweru gihera yagiheza rero ukwezi kwa kabiri kwa ruma nkuko biboneka, akaba yaramaze icyo gihe ataboneka rero ku mvo z'ubugwayi bwiwe. N'umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD yarongeye kuboneka ndetse no kugaragara, abatari bakeya bongera gushimangira ndetse no kugaragaza neza yuko biteguriye noneho kongera kubona nyine ibintu bikomakomeye cyane nga mu mugambwe. Hari hamaze iminsi ariko haribonekeza icuka kitari kiza mu gihe Evariste Ndayishimiye akomeje kunanirwa kumvikana na bamwe bafatanyije nabo uburongozi bukuru bw'igihugu, mu gihe benshi bari batanguye kugenda barashimangira ko Evariste Ndayishimiye ari we yabarashaka kwivugana umunyamabanga mukuru umugambwe CNDD-FDD Nyiriteka Lavrent Ndikuriyo, hagati ya Evariste Ndayishimiye n'umushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nyine. Hakaba hariko haribonekeza icuka kitari kiza, aho biboneka yuko uyu mutegetsi n'ubundi ategerejwe kuzarebwa ikizakozwa nyine, mu gihe bimaze kuboneka yuko ubutegetsi bwa Evariste Ndayishimiye iyo utariko umvikana nawe nyine kumvo zimwe na zimwe arashobora kuba yo kwigizayo. Ibi rero biri mu byasohotse na cane mu cegeranyo cyarashyizwe habona n'umuryango mpuzamakungu Amnesty International nkuko bigaragara, ndetse no muri Human Rights Watch byarasohotse byemeza neza yuko Evariste Ndayishimiye ari umwe mu bategetsi bakunze kwibasira batavuga rumwe nawe, niyo bari basanzwe baravuga rumwe ariko akabona yuko batari ko barajyana. Icakora ibi ngibi byaramirijwe cyane n'abategetsi bagiye batandukanye na cane n'umuvugizi w'ibiro bya perezida Evariste Ndayishimiye. Nimba rero abamushigikiye nyine bashima ukugaruka kwiwe nk'insinzi, abandi baragaya nyine ukuntu inzego zarakoreshejwe nabi nyine kugira ngo abantu baje rero kumwakira nkuko bizoma bigaragara. Ndavuga ku ruhande rwa Reverend Ndikuriyo nkuko amakuru avuga, ndetse amakuru akomeza kugenda tugera bivuga. Ni mu nyuma y'uko hamaze igihe uyu mutegetsi akomeye cyane ndetse anafize ijambo rikomeye cyane mu Burundi ku mugambwe uri ku butegetsi akora warongoye, ndetse akaba yaragwanye mu ishamba nkuko byama biboneka canga nawe yama arabivuga. Ntiyarukaga kuboneka ku buryo bimenyesha makuru bimwe na bimwe byasiguraga yuko yoba ari mu marembera. Kuva mu gatondo ka kare nyene amabarabara ahuza Gitega ndetse na Rutana n'intara y'Amakamba yarahwawe nyene n'abanywanyi n'imbonerakure. Abanywanyi b'umuhari CNDD-FDD umugambwe uri ngaha ku butegetsi mu Burundi barashira mu ngiriro ivyo bategetswe n'umugambwe uri ku butegetsi. Abanyeshuri ndetse n'abakozi ba leta barasabwe kuva mu mashuri baja gufashanya nyene n'abandi nkuko biboneka. Batubwiye ko rero ari itegeko ryo gutaza rero kwahakwa guhabwa nyine ibihano nyine byavuzwe n'umwe mu bigisha atashimye kwivuga imyidondoro yiwe kumvo z'umutekano. Umunyeshuri w'imyaka igira 16 yigana ati: nari mfise ikibazo cy'ibiharuro nyine uyu munsi, ariko umuyobozi yaratubwiye ko rero kigijwe imbere kuko rero nyine dutegerezwa kuja kwakira Evariste Ndikuriyo. Sinahura igituma ibyo ngibyo byotuma rero amashuri yugara. Ku ruhande rwabo kandi abayoboke b'uwo munyamabanga mukuru barashigikira rero ibyabaye, ndetse bakavuga yuko bishimiye kugaruka kwiwe. Uyu mutegetsi n'umwe mu bakunzwe mu Burundi na cane mu mugambwe CNDD-FDD, aho biboneka yuko amakuru avuga yuko Evariste Ndayishimiye bizogorana kuba yomwigizo canga se ngamuvana iruhande. Niteka kumwakira rero nyuma y'igihe y'iki kigeragezo carabaye, yaratanze byinshi cyane ku gihugu, arakwiriye rero uko gushigikira
kwihutirwa niko rero bivugwa na Deo umunywanyi wa CNDD-FDD yaravuye mu ntara ya Rutana mu manuko bushira ubuseruko bw'igihugu cacu c'u Burundi. Abo bantu bose barakoraniye ku kibuga candikuriyo Imakamba aho yafashe ijambo imbere y'abantu benshi baryohewe cyane. Ijambo ririmwo rero amabanga ndetse n'andi majambo akomakomeye cyane ndaza kubumviriza mu kiganiro cyacu kiraza gukurikira. Mu majambo yiwe Reverend Kuriyo yaravuze ibyo rero yaciyemwo igihe yari agwaye, ariko arakoresha imvugo iyobeye cyane, imvugo y'abanyabwenge, imvugo y'abantu b'abahanga cyane. Naraciye mu bigoye cyane, naramaze indwi zitatu ndi hagati y'ubuzima n'urupfu, ariko Imana yaranyongereye amahigwe yandi yo kubaho. Ayo ni amajambo yaravuzwe n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yaravuze kandi ivyiyumviro byamugarukamwo nyene nk'indoto igihe yari akigwaye. Mu byari rero bimuhagaritse umutima arimwe rero cyane ugukoranya imbonerakure, intambara muri RDC ndetse no gutegura igikombe kitiriwe Petero Nkurunziza. Bamwe bavuga yuko ari umwe mu basigaye mwirage rya Nkurunziza, ndetse akaba ari umwe mu bantu bafise ndetse bashobora no kuzogira imiyoborere nk'iya Petero Nkurunziza. Ibyatumye nyene Valentin Ndayishimiye afata ingingo yo kwigizayo uyu Petero Nkurunziza ubwo yari amaze gutorwa nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Ati ndashaka ko iki kintu kiba rero naho hoba rero intambamyi zimeze gute, hari abashaka kubihagarika ariko ntibazobishika ko hagati yo gushikirana no kunegurana. Naho rero abayoboke biwe bashima ukugaruka kwiwe. Bamwe mu basesanguzi mu byo politike babona ko icyo kintu ari ukwerekana ingufu ziharuwe nk'uko byuma bigaragara. Uyu mutegetsi byaravuzwe kenshi yuko arasanzwe afise amaboko akomakomeye cyane mu mugambwe uri mu gihugu ca Tanzania uri ku butegetsi cimu c'amapendazi canga CCM, ndetse abenshi mbere yuko afatwa nibwo yaherukaga kuboneka mu ikoraniro ry'uwo mugambwe, aho n'umundi bari bagiye gutoranya indongozi zose ukera nyine mu bikorwa byo kwiyamamaza canga byo mu myiyamamazo y'amatora. Ndetse arafite ijambo rikomeye cyane ndetse arashikigiwe n'umugambwe uri ku butegetsi muri Afrika y'Epfo. Biboneka yuko Ndikuriyo nyine ari umwe mu banyepolitike bakomeye cyane. Umuhinga mu bya politike w'umurundi aravuga ati iyi nzira iragamije gusubiza umutima mu nda abayoboke biwe nyene bo kwemeza ko rero agifise ububasha mu bya politike, mu gihe hariho ibihuha byavuga n'ubundi ubugoyagoye nyene bwiwe, ndetse bakanavuga yuko haba hari impamvu zishobora kuzotuma arakugwa muri aya mabanga. Abandi banegura ringa igaruka ibyo bikorwa rero nyene bigira ku buzima bw'abanyagihugu. Umwigisha umwe wo muri Makamba, ni mu ntara ya Makamba, aranegura ati birateye isoni ko rero abanyeshuri bakugwa rero mu mashuri kubera ibikorwa by'umugambwe uri ku butegetsi. Ariko ku ruhande rwa CNDD-FDD ibyo bivugwa nyine babyamirira kure, bakavuga yuko ari ibintu n'ubundi byari bitegerejwe, ndetse ari ibintu abanywanyi biwe baje kugenda bishimira. Ku ruhande rw'imbonera kure babona yuko iki cyari igihe kiza nyine cyo kugaruka k'uyu munywanyi, ndetse akaba n'inzobere nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Tugaruke ku makuru akomeje kugenda aravugwa nga muri kino gihugu cacu ciza c'u Burundi. Nk'uko bikomeje kugenda bigaragara mu Burundi, inyuruzwa rirateye amakenga ry'abikekwa ko ari abahoze ari abanywanyi b'umugambwe MSD. Inyuma y'inyuruzwa rya Emmanuel Mfitiye kuri rero uwa mbere uheze nyine Igitega, umugwa mukuru wa politike, abandi banyuruzwa nyine baje gushimangira amakenga ko rero bahoze ari abanywanyi b'umugambwe utavuga rumwe n'uri ku butegetsi MSD warahagaritswe nyine mu Burundi kuva muri 2017. Abandi bagabo babiri, umwe rero yikekwa ko rero ari umunywanyi w'umugambwe MSD, uwundi yarahoze ari umusirikare, bose baraturuka muri komine Gishubi intara ya Gitega, baranyurujwe kuva ku igenekerezo g'19 ntwarane kugeza uno mwanya ntibaraboneka.
abo bagabo babiri baramaze igihe rero ari abagenzi bamaze indwi zibiri batazwi irengero abagenzi babo n'imiryango yabo inyuma yo kurondera rero mu busho butandukanye ndetse no kubirindiro byo mu ntara nyene ntibaza amakuru yabo bakaba bemeza ko rero bafise amakenga menshi cyane ivyo bimenyetso byo kuzimira rero kwibutsa ibya Emmanuel Mfitiye imyaka yarwa muri 60 nawe nyene yahora ari umunyamuryango wa MCD yarashimuswe ku murango wo kuwa mbere igitega n'abantu bari mu modoka ifise amadirisho yibara nyine abatanga buhamya bavuga yuko babonye abapolisi bambaye imyambaro canga impuzankano y'igisirikare bo mu mugwi ufasha mu gukingira nyine inzego nkuko bigaragara bari mu modoka barakoresheje mu kumushikuza nyine nkuko amakuru amwe namwe abivuga ubu ngo barafunzwe n'ibiro by'iperereza ry'u Burundi i Bujumbura naho nyine impamvu zatumye afatwa ntiziromenyekana. Ibi kandi benshi bemeza neza yuko nyine ibikomeje kugenda bigaragara mu Burundi ari ibikorwa bigendanye nyine nibisanzwe mu gihe y'amatora yimirijwe cyangwa se yegereje hama hibonekeza ibikorwa bigendanye no kunyuruza abantu. Umugambwe MCD umugambwe urwanya ubutegetsi warahagaritswe muri ndamukiza 2017 uracari ikibazo gikomeye cyane mu Burundi. Umurongozi wayo Alexis Sinduhije yahora ari umunyamakuru ubungubu ari mu buyagano arigwa rero n'ubutegetsi bw'u Burundi ko rirafise ubucuti n'umuhari witwaje ibigwanisho Tabara ufise ikicara muri Kivu yo mu manuko ubuseruko bwa Republika Iharanira ya Kongo. Uwo muhari urafatwa nk'iterabwoba na leta y'u Burundi ariko rero bwana Sinduhije yamahakana ko rero ataruhara afise mu bikorwa by'iyo ntwaro. Ibyo biherutse kuzimirira nyene ibi byose kuzimirirwa abavuga ko bari mu muhare MCD biratuma rero haba ubwoba abwuguhahazwa abagwanya canga se abavugwa ko rero nyene bagwanya intwaro n'imiryango myinshi iharanira nyene uburenganzira bwa muntu haraciriye nyene urubanza mu bihe bya kera ibyo gushimuta abantu no kuzimangana ku ngufu rero biravugwa ko ari inzego z'umutekano. Asaba gukoranya abantu ndetse no gukorera mu mucyo. Imiryango y'ababuze irasaba abategetsi guhishura iherezo ry'ababo ndetse no kubaha umutekano ku ruhande rwabo. Imiryango yo mu gihugu ndetse no ku isi yose iharanira uburenganzira bwa muntu iriko rero irasaba leta y'u Burundi gukora itohoza riboneye nyine bagahagarika ingeso yo kuzimira abantu ku ngufu. Kugeza ubu nta jambo ry'ubutegetsi ryavuzwe kubigendanye n'abo bantu baherutse kuzimirira hagati aho amaganya rero ariko aragwira mu nshuti z'ababuze kuko rero igihugu kimeze nk'ikiriko kirasubira mu gihe cy'ubwoba n'ubundi no kudahanwa nkuko byoma bigaragara. Ni mu gihe ibibazo bikomeza kugenda bigaragara nga mu Burundi na cane cane mu gihe himirijwe amatora hari bamwe bavuga yuko bahura n'ibibazo bigiye bitandukanye na cane cane nyene abanywanyi bindi migambwe itavuga rumwe n'uri ku butegetsi. Mu gihe himirijwe amatora abatari bakeya ntibajye umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana ingene ibintu byama birabakomerera cyangwa se birabashikira na cane cane ibikorwa bigendanye nyene no guhangana na bamwe mu batavuga n'umwe n'ubutegetsi nk'uko amakuru akomeza kugenda tugira bivuga. Amakuru yihuta cane akomeza kugenda tugira abashimangira ko abatavuga n'umwe n'ubutegetsi bama bakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranerekana neza yuko rero batewe umutima uhagaze n'ibyo bikorwa bikomeje kugenda bigaragara. Mbashimire tugaruke mu kanya mbamenyesha ibyandiko iyo ndetse n'ubujye Variation Ndayishimiye yongeye kugaruka yihaniza abariko baranyuruza ibitoro byo mu Burundi amahera mva makungu na cane cane mu bariko barimba ubutare. Tugaruke mu kanya.